Gomez. Abakozi b'Imana Shetani yaboshe yamenaguye amaso. Mwibuke Samusoni ingene yamumenaguye amaso. Yari umunyenkomezi acika goyigoyi. Yari umuntu w'agaciro acika uw'inyuma. Delila aramumenagura amaso. N'iyi saha hari abantu bari hano bamenaguye amaso. Yo wibuke Eliya ari mu giti cy'umurete. Ngo ku mugoroba ku kirengazuba arasamara arakagusenga ibisimba by'amegwe biraza biramumenagura amaso biramutwara kubera iki yasamaye arasinzira itiro riramutwara. N'uyu munsi hari abantu basinziriye mu bintu n'isara abantu basinziye babona ariko barasinziye mu buryo bw'impemu ubona bagenda ariko barasinziye baruzuye mu madini baruzuye mu mashengero baruzuye mu madeparatema cyangwa mu migwi itandukanye itiro mu buryo bw'impemu byarabishe byarabamaze. Yesu atutabare cyane. Urashobora kuga wo gusaba Imana imbabazi fata umwanya wo gusaba imbabazi ni nk'uko wari gufukama none rero kubw'ibyo fata umwanya Imana ikubabarire. Abadayimoni barakumaze inkomezi Shetani yarakumaze inkomezi fata umwanya wo kwinginga Imana umbwire ngo ndananiwe ndarushe ariko ni wowe murengezi mubabarira mwami wejeje kumbabarira ubundi bushobozi umayandi mavuta ubizindi basha ubuzindi haleluya ubundi bushobozi ubundi bubasha ndaje imbere yawe mwami narananiwe ariko ndaje imbere yawe shoboze nawe ndaje imbere yawe nkomeke nakiri nkomeze ziva mu ijuru ubushobozi bwo kunesha Goliyati ubushobozi bwo gusambura Goliyati ubushobozi bwo kugaruza ibyacu ubushobozi bwo gucagagura imigozi ubushobozi Dawidi intege nke yagize nizo zamukwegera ibyago n'ingaruka eherari intege nke uri kurajamo zigusubiza mu marira zigusubiza mu gahinda zigusubiza mu mubabaro zigusubiza umugabo wawe ibyamutwaye wowe niwe wari hejuru niwe wamenye agakiza niwe wamenye amasengesho ariko wagize intege nke umugabo wawe yagumye ari mu byaha kandi ubushobozi bwawe kandi ubwo Yesu mwami haleluya ubushobozi bwawe haleluya ariko intege nke zakumenya amaso intege nke ehera mu mugore wawe ari mu ntege nke ehera mu mugabo wawe ari mu ntege nke ariko ushobora gufata amasengesho yo kwiheba yo kwitanga kugira ngo haleluya ubiriza neza niba intege nke zifise ingaruka umenya n'umwete ufise ingaruka niba intege nke zifise ingaruka umenya n'umwete ufise ingaruka ufise icyiza kiva mu mwete ufise icyiza kiva mu kurwanya ukanesha. Haleluya subira winyagate subira usenge subira uwane maso subira wisonzeshe subira winyagate ingaruka y'intege ingaruka y'umwete kandi ingaruka wiki nawe hariho ingaruka yiko birakusanira. Haleluya subira winyagate usenge ingaruka tuhamagara Imana ingaruka tuhamagara ijuru ingaruka uyu munsi uri hejuru subira winyagate uvuge ngo Shetani ndarambiwe n'intege ndarambiwe utwana n'abadayimoni yaciye ubuzimbe ndagomba mwami subira inagate usubira wogereza amasengesho wawe usenga isaha imwe senga amasaha abiri wawe ufata iminota 10 wogereza kurenga ibiri wawe ufukama wogereza gufukama tatagosizwe ijoro usubira uhamagara Imana bahora wamujya gusa iganisha cyane ari inyishu ari ubushobozi umwete wawe ari gutabarwa umwete wawe ari intsinzi umwete wawe ari imbaraga umwete wawe ari ubushobozi ari gutabarwa ari kugenderwa n'Imana. Haleluya niba umwete wumva n'ingaruka ubimenye neza umwete wawe urafise ingaruka urafise icyo wezana mu rugo rwawe umwete wawe urafise icyo wezana ku mubiri wawe umwete wawe. Wadukoreye byinshi biciye mu nyigisho waduhishuriye amabanga menshi kuko uri Imana ihishura ibinyegeje ibyari byarinyegeje ukabishira habona. None Mana turagushimiye tugira tuve ngaha Mana nujane natwe
mana ugumane natwe nk'uko umuririmbyi yabivuze. Rero mana twebwe turatera intambwe, ariko intambwe ya mbere ibi iwawe. Uje imbere mana natwe dukurikire, kuko uri Imana iyobora. Wewe mana tutari kumwe ntaco twokwishoboza, utagiye imbere yacu mana ntaco twokwishoboza. None mana uraje imbere yacu, twebwe tuje inyuma yawe tugukurikire, kuko mana uri Imana igira neza. Mana uradukoresha ibikomeye, mana tuze dusubire guhura ejo tuyaga ubuntu bwawe. Ico twanse mana mu nzira tugiyemo ni impemu mbi z'abadayimoni, impemu mbi z'abakonikoni, impemu mbi z'abarozi, impemu mbi z'amaaksida. N'izina rya Yesu izo turazisambuye, turazishize ku iherezo, kugira ngo mana uze wigaragaze mu buzima bwacu, wiyerekane kuri Imana. Nico gituma tugusabye twebwe dutera intambwe imwe, wewe utere zibiri. Usohokoze mana, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze.